Atafasha dukure nyarenga n'ibyo ribiko reba nayo ngindukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka Imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekugura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka Imirima n'ibidukikije Ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Kuvaho leta mvyeyi kandi inkozi yashira imbere igisata c'uburimyi, abatari bake mu ndongozi ntibasigaye inyuma mu kwijukira ico gisata. Kwigenekerezo rya 21 Munyonyo uyu mwaka, nyakubahwa umushikiranganje wa mbere Gervasi Ndirakobuca yifatanije n'ikigo Izabu yari yishikiye kwimbura ibiraya vy'imbuto z'ibanze vyitwa mu gifaransa tubercule. Ivyo biraya bikaba vyatewe n'iyo ndongozi mu ntumbero yo kugwiza imbuto. Twifadikanije n'ubuyobozi bukuru bwa Izabu twazindutse twimbura ibiraya biteye muri iyi nzu mubona. Ibyo biraya biteye muri iyi nzu twiyumviriye umugambi ko twowujamwo, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi asabiye yuko igisata c'uburimyi hamwe n'ababona bose ko babishoboye ko nabo nyene bozamwo kugira dushobore kugwiza imbuto. Aha rero nkuko mubibona murabona yuko abahinga bose b'ubuyobozi bukuru bwa Izabu bari ngaha baje kuraba kugira tubisorome atakanenge na gatoyi bifise. Tubisorome atakanenge na gatoyi bifise kubera yuko ibi biraya kuva tubitera byakurikiranywe na Izabu kandi naho icyo gisata tukirimwo Izabu nijeje gukurikirana imbuto uko zigwizwa mu gihugu. Nivyo rero twazindukiyemwo ahaduheje gusoroma uruhande rumwe rw'uwo murima aho twasoromye ibiraya bita mabondo, dusoroma ibiraya bita magome, dusoroma ibiraya bita shangi, eka mbere dusoroma n'ibiraya bita Victoria. Umwimbu tubonye rero urashimishije, twibaza neza yuko uzozana karusho ku bene gihugu mu gihe ibi biraya bizobandanywa bikurikiranwa kugira bishobore gushikira abene gihugu. Dusoromye ubwoko bw'imbuto z'ibiraya bita mabondo, dusoroma ubwoko bw'ibiraya bita magome, dusoroma ubwoko bw'ibiraya bita shangi, dusoroma n'ubwoko bw'ibiraya bita Victoria. Umuyobozi mukuru wa Izabu arashima cane uburyo leta ibicishije ku bantu babishoboye b'abanyamitahe iriko irasahiriza ico kigo mu kugwiza imbuto. Arongera agasigura uko ubushakashatsi bugiye gushishikara kuri izo mbuto. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere uno munsi yifatikanije n'ikigo Izabu kugira ngo yimbure ibiraya vy'imbuto z'ibanze za cane twita tubercule. Ni umugambi mwiza cane uza wishura ku kamonye n'icubahiro umukuru w'igihugu yari yateye, aho avuga ati abantu bose babishoboye b'abanyamitahe bashire uburyo muri kino gisata, kuko murabona n'ikintu gica kiza gusahiriza leta. Nk'ubu twebwe mu kigo ca Izabu kugira ngo dushobore guha abene gihugu bose bipfuza imbuto turi twenyene vyofashe imyaka myinshi, ariko nk'iki gikorwa gikoretse hano twebwe tubona neza yuko
twabona neza yuko tuzoshobora gutanga imbuto zikwiye nko kuva mu mwaka wa 2026, ariko iki gikorwa cyonyine izi twimbuye hano zirashobora gutuma kuva mu mwaka wa 2024 abene gihugu bashobora gutangura kuronka imbuto ku rugero rukwiye. Mwabonye yuko zitewe mu nzu isakaye kandi yugaye. Izi mbuto rero ni imbuto zikiri mu bushakashatsi, zica zitangura urundi urugendo rubandaniriza muri iza bunyene gutegwa izindi ncuro zishika 2. Inyuma yaho ni hamwe rero zizosha zihabwa babandi bitwa abagwiza mbuto. No kuvuga yuko izi zizosha zitegwa ku mpeshi irya mbere muri izabu, zizokongera zitegwe ku mutasuro w'umwaka wa 2023 muri izabu nyene. Hanyuma rero ku mpeshi y'umwaka wa 2023 niho zizosha zihabwa abagwiza mbuto, bamwe bitwa abagwiza mbuto. Nabo baheze bazigwize rero maze nko ku mutasuro w'umwaka wa 2024 niho abene gihugu rero nabo bazoshikirwa. Igitanye n'izindi mbuto mwari mumenyereye, izi ntiziharugwa ku biro, ntituza kuvuga ngo twimbuye amatoni yangahe. Ni ukuvuga hajyaye agatete tugaharura agatete kamwe. Kajya agatete rero na gatete k'igiciro kinini cyane. Ngerageje kubaha nk'igiciro hajya nobabwira agatete kamwe mwabonye uko kangana kose, mwabonye harimo nini izigereranye na ntoyi. Agatete kamwe kagugwa amafaranga 350 y'amarundi. No kuvuga rero n'igiciro ciza imbuto naho ubona umenga ni nk'eyise amatoni menshi, ariko mu bijanye n'igiciro igiciro kirashobora gusumba umurima munini gose w'amahegitare 10. Ikigo c'ubushakashatsi izabu nico gitanga imbuto zibanze ku bagwiza mbuto, nabo bamaze kuzirima izo bimbuye bakabona kuzishikiriza barimyi. Umuhinga mu bushakashatsi muri ico kigo aratubwira uko babikora kugeza imbuto z'ibiraya ziboneke. Kurukurikirane rw'ingene ibiraya biboneka, ubundi duhera muri laboratoire aho tugwiza imivyaro y'ibiraya byitwa amavitropra, tukabigwiza muri laboratoire hanyuma tukaza kubitera mu masere. Iyo tuje kubitera mu masere rero ngaha muri izabu dufise ubuhinga butatu bwo gutera amavitropra muri laboratoire. Turafise ubuhinga bwa mbere twita ko ari conventionnel, no kuvuga yuko aho dutera mu ivu umusenyi n'amase ku rugezo twebwe mu bushakashatsi tuba dufise, hanyuma tukabiteramwo tukimbura aho duteye amavitropra avuye muri laboratoire. Ubundi buhinga dufise muri masere ni ubuhinga bwo gutera mu musenyi gusa. Ibiraya turabitera ngaho mu musenyi twateguye neza, twabonye yuko atangwara nimwe yo birimwo, ni ukuvuga ko twuba twasterilije. Turashobora kuba twawutetse ku mucanwa munsi wose, hanyuma tukabona yuko amabagiteri yapfuye. Ahandi naho turashobora gukoresha amaproduit chimique, turakoresha jik iri concentre, hanyuma nayo nyene irica imigera mu musenyi. Ubwo n'ubuhinga bugira kabiri. Duteyemwo mugabaho ntidusubira gushiramwo ya mase y'ikirundi, ntidusubira gushiramwo ryavu, aba ari umusenyi gusa. Dukoresha ivyunyunyu. Hariho ivyunyunyu gusa ntibikorerwa mu Burundi, nivyo tugura hanze. Ivyo vyunyunyu birakwiye. Bimwe twari kuja kurondera mu mase, tubikura muri vya vyunyunyu tuba twavanze ku rugezo ubushakashatsi bwashitseko. Turabitera ari navyo mubona ngaha, aha twateye mu musenyi gusa, hama tukaba twaraguze n'ivyunyunyu tukaja dushiramwo,
bakaca bagenda barabikurikirana gushika naho mubona umengana umurima. Murabona ko twimbuye ibiraya ngaha vyinshi muri iyi tekinike igira kabiri yitwa hydroponi. Hanyuma ubuhinga bugira gatatu nabwo buri gisozi. Ubwo buhinga dutera ibiraya mu kirere, dutoreye amavitropla n'ubundi avuye muri laboratoire, hanyuma tukagenda tukayashira ahantu tukayatera mu musenyi kugira tuyamenyereze ubukanye bwo hanze akanya gatoyi indwi zibiri. Hama zimaze kumenyera ubukanye bwo hanze turaheza tukaca tubitera muri ya tekinike hydroponi dutera mu kirere. Naho nyene dukoresha ivyunyunyu biba vyavuye hanze. Ivyo vyunyunyu rero tubiteyemwo, ubwo buhinga bukeneye n'umuyaga nkuba kubera nta muntu aja kuvomerera imizi. Nibaza ko muba mwaraciye igisozi mukabona ingene vyamira mu kirere, ingene umuyaga nkuba uduza ivyunyunyu bigashika ku mizi, hanyuma imizi igaheza igakwega ivyunyunyu, igiterwa kigaca gikura kimeze neza. Ubwo n'ubuhinga bugira gatatu. Muri ubwo buhinga bwose turonka ico bita minitiberikire. Izo minitiberikire nazo arizo mubona ngaha turiko turanasoroma, ni iz'amavariyete yose. Muri izo dufise amavariyete 18. Turazi yuko hariho amavariyete bakunda cane, mugabo hariho na menshi batazi abantu tugenda tubashira imbere kugira ngo bamenye n'imyimbu yayo, kugira ngo baze barabizidusaba tuzigwize ku bwinshi. Ngaha mwabonye ko dufise muri iyi sere yonyene turafise amavariyete 4. Dufise Victoria, tukagira Magome, tukagira Mabondo, tukagira na Cangi. Izo nizo twakoreye ko, nizo tuzi yuko n'abenegihugu basaba cane. N'izindi barazisaba zandi n'amagara muga muri iyi sere twashizemo izi zine ndababwiye. Izi rero twimbuye aha mubona ya minitiberikire tuyimbuye tuca tugenda kuyatera ku murima. Tugiye gutera minitiberikire tuca twimbura amasushe. Ubundi amasushe tuyarimira ngaha mu Kayanza gusa, munanira Kayanza n'igisozi. Iyo ni murumva ko tugeze ku rugezo rwa gatatu, twavuye ku mavitropla twagiye ku minitiberikire, ubu tugeze ku masushe. Aya minitiberikire bateye acavamo amasushe. Aya masushe rero mwabibonye mu murima duteye minitiberikire, ibiraya vyimbuka nk'ibindi vyose kandi bifise novuga kanovera, bifise karite nziza kubera murabona ko biba vyavu atasi nimwe biba vyakozeko. Biri muri sere tuba tubona yuko nta bukoko bwinjira, nta bantu bagendagenderayo, n'ahantu hari controle. Tubona yuko amakondisiyo yose ari hayini kugira twimbure imbuto nziza. Izo mbuto rero tuzimbuye z'amasushe kuri tere zagiye kurimwaho. Murumva ko ari ibiraya vyatewe ijyambere ku isi hanze mu mirima. Iyo tuzimbuye nazo tuca duheza tugatanga tugahereza urugero rukurikira, ariho baca baproduza ama prebaze. Ayo ma prebaze nayo nyene twavuga ko ari muri rwa rugezo rw'amasemasa izabo iproduza, hanyuma tukaca duhereza abagwiza mbuto baza gutora ama prebaze muri izabu, nabo bakaca bazigwiza bakaca baronka amabaze. Abaserukira ibigo vya izabu mu burere butandukanye baratubwira uko ibikorwa vyo gukora imbuto vyifashe. Aho ni mu gihe ubwoko butandukanye bw'imbuto buriko buragwizwa, naho imvura muri uno mwaka yatevye gutasura. Aha dusanzwe twakorera kugwiza imbuto z'ubwoko bw'ibiraya prebaze. Izi mbuto mubona hano dutera amasushe tuba twayakuye imunanira ahagwirizwa, duca twimbura amaprebaze. Amaprebaze nayo duca tuyaha abagwiza mbuto bo ku rwego rwa mbere. Amahirwe ya mbere dufise ngaha nuko nk'iyo ahandi habonetse ise zitagenda neza y'izuba, aha haguma habomvye. Harabonetse akavura ka mbere kibanze kubera ko hagati mu kibira haguma habomvye, usanga hameze neza, nta ngorane zigeze zibonekeza cyane. Yego murabona ko namwe ibirayi bisa neza kandi bigeze muri stade ya fororezo bimeze neza. Turizeye neza cyane ko
hagati y'itariki 10 na 15 z'ukwa mbere tuzoba twatanguye kwimbura. Ivyo biduha icizere cyane gose ko imbuto isezo ya kabiri izogera zamaze kumera, abagwiza mbuto ku rwego rwa mbere atakibazo bazogira. Dufise ubwoko bushika 9. Ubu nyene duhagazemwo mubona ni Kirundo, harakurikira Shangi, Mabondo, Ndinamagara, Buryohe, hagakurikirako na Gwiza umwimbu, ni biraya bishasha batuzane ntitwari bwa birime ngaha. Inamubona hambavu ni Victoria, hariho na Rukuzi twateye ubwa nyuma kuko itari bwamere. Hano hari imbuto zitari nke, hariho ibinyamikerera no kuvuga isoya n'ibiyoba n'ibiharage, hariho ibinyantete, hariho ibigori, hariho amashaka, hagaca habaho kandi n'ibijanye n'ivyamwa bitandukanye, hagaca habaho rero n'ibijanye n'ibijumbu, amateke n'ibiraya twatanguye gutangura kubigwiza. Ibiraya biba mu karere ko mu Kumoso n'Imbo. Ubushakashatsi bwari bwifashe neza, mugabo turafise ibibazo cyane cyane ibibazo dufise bihambaye n'ibijanye n'ikirere. Ikirere kiratwononeye cyane kuko kirahindagurika bigatuma imyimbu idaheza ngo imere neza. Haraciye imyaka itari mike irenga 10 ikirere carahindutse ngaha mu Kumoso, kandi kiraduhindurira ku mwaka ntihigera habura ibihinduka. Iyo imvura itabuze mu gatasi irabura ku mpeshi. Ariko ivyo byose bikaba twebwe ngaha muri no station twari dufise akarere koshobora kuvomerwa gakikijwe n'inzuzi zibiri Musasa na Muyovozi. Iyaba rero twashobora kuvomera neza ako karere nako gagizwe n'amahegitari ashika 168, no kuvuga yuko aho imvura ihora iteba kugwa twobaye twarimye imbere y'igihe tugaca turavomera mu kuyirindira. Mbere hakoreye ayo mazi tukayaronka yo kuvomera, tworima no muci ku buryo naho imvura itogwa mu gihe twari tuyiteze twoba dufise imbuto kandi zikwiye. Umuyobozi ajejwe gushigikira ubushakashatsi mu kigo Izabu arizeza bene gihugu ko imbuto zizoboneka nubwo zishobora gucegwa dufatiye ku gihe zahora zibonekera. Turabiye nko kugitegwa c'ibiraya kubera Izabu bisanzwe bifise amastation menshi, hariho icizere yuko tuzoshobora kuronka imbuto dushobora kuzotanga, mugabo turavye kuntu imvura yabigize ku ruhara runini zishobora kuzoboneka igihe gicerewe, ko turabiye nko mu gihe nko mu bindi bihingene byahora bisanzwe. Mugabo nko ku gitegwa c'ibiharage kubera dusanzwe dukora ahanini Bukemba, turabona ko tuzocererwa ko mwimbu zo kuboneka iteragira ryaheze. Mugabo turizeye ko bivanye n'amastoke dufise muri Izabu twari twimbuye muri season riheze, turashobora kuzoronka ivyo bizotanga. Mugabo kuvyo turiko turatera turabona ko tuzoza kuvyimbura iteragira ariko rirarengerana. Nkuko leta yacu kirafata mu mugongo ikigo Izabu, tuguma n'ubundi twibutsa ko Izabu aho bishoboka ategeza kubaho ntuze ya systeme d'irrigation, dushobore kuvomera, dushobore kurima n'imiburiburi amasezi 3, tukarima muri saison A no muri saison B hamwe no muri saison C. Aho niho tuzoshobora kuvuga ati naho imvura yogwa canke kagwa nabi turashobora kuronka imbuto dushobora guha abene gihugu, si tubarya basanzwe bagwiza imbuto. Uyu mwaka ihindagurika ry'ibihe ryagiye ritera ikibazo ku barimyi. Umuyobozi mukuru w'ikigo Izabu avuga yuko iryo hindagurika nabo ryabakozeko, ariko kandi aravuga ati vyaratwigishije. Uno mwaka twarahuye n'ibibazo bitari bike bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Mukaba musanzwe muzi yuko ikigo Izabu arico gitanga imbuto z'ibanze. Natwebwe rero nk'abandi bene gihugu barimyi borozi, iryo hindagurika ry'ibihe ryaradukozeko. Turashima Imana rero ko mubona iyi mirima yahembutse, kuko mu minsi heze twari twihebuye ko ataco tuzohanoba, mugabo Imana niyahabwa icubahiro kuko
murabona yuko yatuvomerereye imirima, naye nabonye yuko uruhombo ruzorenza 50 kwijana, ariko ubu uye ndabona yuko umuntu yogarukana icizere yuko naho uruhombo ruzoba rutorenza nk'ibice 20 kwijana, ariko twarakuyeho n'inyigisho yuko ahashoboka ari ukubandanya dusaba umuvyeyi wacu leta kugira ngo dutunganye ibijanye no kuvomera, kuko biraboneka neza yuko tutobandanya twizera ikirere gusa. Ibikenewe dushobora gukora dukoresheje ubwenge Imana yaduhaye navyo nyene twobikora, kandi ntibisigura yuko twoba tutakizeye Imana. Mugabo no mu bindi bihugu ivyo birakorwa, yuko hampande y'ivy'Imana itanga abantu nabo baza barakoresha ubwenge bwabo. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ahamagarira abagwizatunga kuja mu gisata c'uburimyi kugira ngo umwimbu ugwire, agatera kamo na izabu kubandanya gukurikirana neza abagwiza mbuto. Akamo notera abarundi bose na cane cane abagwiza tunga nuko igisata naco nyene bokijamwo kugira vy'ukuri tugwiza imbuto, maze niyo twagwiza imbuto dushobore no kugwiza umwimbu, kuko umwimbu ni wagwira tuzoshobora gushika kuri ya ntumbera nyene cyo mukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi. Idusaba yuko twese dusohora amaboko, ivyatsi byose bitaribwa tukabihinduramwe ibiribwa, kugira umunwa wose uronke ico ufungura, eka mbere n'umufuko uronka amafaranga. Akamana ko notera izabu nuko yo bandanya ikurikirana uyu mugambi, kubera yuko imbuto zidakurikiranywe neza zizana ibibazo mu gihugu, zikazana ibibazo ku bene gihugu. Twifuza rero yuko izabu yo tuyiteye intege kugira ibandanye ikurikirana neza abagwiza mbuto bose, na cyane cyane yuko uyu murima mubonye ngaha murabona n'ukuntu uteguye ko ari umurima udasanzwe. So uwo ari we wese ngo nuko ari umugwiza tunga abijamwo kugira aze kurondera amafaranga. Ibi tubijamwo gusa kugira tugwiza imbuto, nico gituma asaba ubuyobozi bukuru bwa izabu ko bubandanya buzikurikirana kuva zigitangura gushika zishikire umwene gihugu. Leta yacu mvyeyi kandi inkozi iri ku murimo ikora ibishoboka vyose kugira umurimyi ashikirwe n'imbuto mu gihe ciza. Ahasigaye nuko abegwa n'ico gisata c'imbuto bose umwe wese kuco ashoboye akura amaboko mu mpuzu agakora. Aho niho wa munwa wose uzoronka ico ufungura n'umufuko uronka amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga nk'ibyo ribiko reba nayo ngindukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka, imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama. Ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.